amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, mukomeze kugira imigisha myinshi niyo tubanza kubatura kugira ngo dushobore kubana neza twese turi abanyamugisha mu mpande ziba zigiye zitandukanye. Imbere yacu dufise umuntu mushasha mama asanzwe mumenyereye ni Patriote asanzwe abikora neza bimwe bibagiye bitandukanye. Umwe mu bajene niko novyita naho ndamushize mu bajene ko nawe nasanzwe ari umujene w'umu entrepreneur agerageza kwigisha kombure abajene baba bagiye batandukanye bari mu Burundi ndetse no mu makungu uko bakwiye kwifata ndetse nuko bakwiye gufata igihugu cyabo bataye mu ruzogi. Reka tumwakire acaramusa abadukurikirana kuri ara Burundi turabakiriye cyane. Kuragize neza umutangazamakuru n'ikaze. Reka mbanze kuramutsa wewe twikwana kino kiganiro. Ndamutsa rero n'abadukurikirana bose aho bari abaza kubona kino kiganiro ugiza kukirekurira canke n'inyuma y'igihe bose ndabaramukije kandi ndabahe n'ikaze nanje kugira ngo tubane muri kino kiganiro. Yego murakoze cyane. Haraheze igihe nyene tutariko turayaga bimwe biba bigiye bitandukanye nta bishasha byo bihari kugira ngo abari byo duherako. Bishasha biramaho kubera yuko igihugu nikijyama. Twebwe iyo haheze igihe tutariko turaganira dukorana ibiganiro haba hari ibindi tuba turimo kandi n'igihugu kiba kiguma ciyubaka cubakwa kandi na beneco. Rero bishasha ntivyobura. Tuvuze ngo tuvuge bishasha ku gihugu cy'u Burundi, tuvuze ngo tuvuge bishasha mu karere k'ibiyaga binini cyangwa tuvuze ngo tuvuge bishasha ku isi yose bitwoheza. Twovuga umwanya muremure cyane gose. Niyo mpamvu biba byiza yuko nka mwebwe mama dutumyeko tubwira muti nifuza ko muri kano kanya tuganira kuri ibi kugira ngo twumve ingene bimeze. Murakoze cyane. Reka tunjira ahantu kwitangazo uwo bitwa Pacifique yatangaje ashaka kumbure ikiganiro na Son Excellence umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Tukaba tubona umenga Pacifique si umuntu arenze ku buryo umukuru w'igihugu wacu yomuha ico kiganiro kandi tukabona nta n'ikintu yigeze amerera igihugu kugira ngo bashobore kuganira. Sinzi nkamwe ikintu mu bivuga ko nk'abantu babasanzwe bari ku rubuga cyane. Sinzi gukunze gukurikirana ibiganiro je ntanga. Sinkunze kuvuga abantu mu mazina, sinkunze kwa no vugo ibikorwa by'umuntu umwe. Mugabo iyo bibaye ngombwa sometimes ndagacisha mu akavuga. Ubundi uyu muri ko muravuga uyu mumbajije ko nubwo uvuze ngo nta kintu yamaze burya yagize ikintu amara kubera yuko hariho abarundi benshi yafukuye. Hariho abarundi bamwizeye cyane gose bivanye n'amajambo avuga bituma rero kwa kumwizera kwa cyane bafata umwanya wo kumwigako baza gusanga yaranabahenze. Sivyo je akunda kita kamaro cyane gose. Uriya uwo muntu cyo kuvuga Pacifique ni nahazwe hariho abarundi benshi yahumuye amaso. Sivyo kubera ko twakuze dutangiye kubona abarundi bakoresha imbuga ngurukanabumenyi. Ndavuga abarundi benshi bagaragaza ukuri kw'ibihari mu gihugu cyiza cy'u Burundi. Sino abo twatumenyereye bakoresha imbuga ngurukanabumenyi nyinshi n'abantu bakora bacyuza leta bahimba ibinyoma bambika ibara leta n'abarongoye leta nibo twatumenyereye tuvuga. Rero uyu Pacifique ni nahazwe numwe mu bantu batumye ugwaruka rutari ruke n'abatamakazi cyangwa se n'abandi bantu bakuze bavuga ati ase igihe twumvirije ibinyoma bya Pacifique ni nahazwe harageze ko natwe tuvuga ukuri abarundi batahure ukuri kw'ibihari. Yarabeshiye kitari gito kandi bien sûr kuri we yari diri. Niwe yubatse Focode mu kinyoma. Donc yari diri. Yari atunzwe n'ikinyoma. Focode yiwe yari atunzwe n'ibinyoma. Rero urumva reka ndamwite kandi mu professionnel mu kubesha. Ibyo rero iyo professionalisme yiwe yatumye hari abandi barafite impano zinyegeje bazinyigurura. Aravuga bati rero nazo rabesha natwe dushukura habona. Abarundi rero bari mu Burundi baca barabati ninde avuze ukuri ninde abesha. Uro Pacifique ni nahazwe abantu benshi baramwizeko baramaze kubona inkuru ziwe yuko nyinshi mu by'ukuri abari z'ibinyoma abari zo kwishira hejuru kwihambaza. Wanashaka sindoreka no kuvuga yuko atari inkuru zo gucanishamo. Ugiye kureba ibyo avuga kenshi n'ibintu byo kwerekana yuko
hariho ubwoko buri kuracinyizwa mu Burundi n'ubundi bufashwe neza rero niyo mpamvu novuga ko je do ma part hari ico kintu rero gifasha ko abarundi bamwe mvugiye rero ko ico kintu iryo tangazo sinzi kandi itangazo bose kujye batanga n'itangazo ajya amatesho yiwe ariko gushikiriza aho yanditse avuga asaba yuko ngo president ngo bogirana ikiganiro ku radio ngo ari babiri d'abord nibaza kari live je nkivyumva nkibibona niyo baje kare abantu bamurengere akarimbira mu beshiye bakoze montage mugabunza gusanga n'ukuri sivyo buriya Pacifique je nenda mutikaye nk'umuntu aciye ubwenge franchement parlant mugabo est-ce que umuntu yo kenera ikiganiro na son excellence ni muri tiyanziro bicishamo sinzi bwana journaliste nibaza ko atari kujya badukurikira umuntu yo kenera ikiganiro na son excellence ni muri tiyanziro bicishamo yasi burya buryo ari kubikora tumenyereye son excellence hariho ibiganiro yamahereza abenegihugu agiranira ibiganiro n'abenegihugu abari mu Burundi n'abatari mu Burundi hari gihe iyo yafashe rutema kirere aho bakoresha ibiganiro sivyo kubera ko basi Pacifique ni nahazwe nimbe basi yavuga ati jewe ndabona ko kiya kintu son excellence yakoze bijya bintu yavuze ari binyoma atamurondeye amubwire ati nyene icubahiro hajya ndabona uko muba mwabeshe ni murabe ingene muzo kwibishuza basi mubicishije mu zindi nzira z'ubwenge agacaja ku rubuga rwiwe kugira yerekane yuko ari ncabwenge cyane gusumba abandi bantu bose abandi barundi bose ngo son excellence ngo namwe ikiganiro ku radio ngo je nawe ngo namwe kuko ibyo yavuga hana kari binyoma aho yavuze ati natakimpa bica bigaragara ka kinyoma urumva yashizemo n'umutego ega umutego buriya ni bimwe mu kirundi bavuga ko intimenya ariyo intinegura sivyo narabonye aba jeune benshi b'abarundi baciye baja kuma bafata ama microphone baragira ikintu bavuze kuri Pacifique Ninahazwe byinshi baramwereka yuko Pacifique Ninahazwe ataca amaze ari umuntu sense kuri president de la République donc numwene gihugu nka jewe numwene gihugu nka wewe n'uwari we wese kadukurikirana usibye gusa ko twebwe tumusumbya ko turi mu gihugu atavyaha bitwagira ku gihugu cyacu bitwahonze mugabo bundi ni umuntu muto cyane asanzwe nka jewe kandi nka wewe bivuze iki rero kijya kintu yakoze ahubwo yaba arona gira n'amakumva yarakwiye guca hajya nyene yaciye agasaba imbabazi kuko yaramenje yarangamije igiti kitarangamitswa nimero imwe mu gihugu mu bantu imiliyoni zirenga 13 wewe ugacona uko kumenga ni mutoyi wawe yamufashe nka mutoyi wiwe menga byari byoroshye menga karakanwe aramwambuye rigateke d'abord man yamwambitse aramwambuye iteka abarundi twese twamuteye byo kumushira hajya ngo abe nimero imwe aturongora Pacifique Ninahazwe acambwira ati ni kiganiro ku radio utakimpaye atakinyabupfura akoresha dukorije munasiko mbabari sivyo mbabari dukorije munasiko dufatika abarundi turi miliyoni 13 sivyo niko bavuga turi miliyoni 13 son excellence nimero imwe sivyo arahagaze aratonze imbere hajya kuri nimero imwe aratonze imbere Pacifique Ninahazwe yoshikirwa kuri murakangara nibaza ko ni nyuma tohaja kuko adasanzwe atari no mu Burundi nukuvuga yoba uwe miliyoni kurenga kuri miliyoni 13 uwo muntu mu byukuri agacata indero akubahuka akabwira ya nimero imwe ngo bizogende uko bizogende je ndakunda iyo ndiko nsoma ibintu nkabijya bya Pacifique kuri wo cyane nk'abandi rimwe na rimwe ndishira mu bibanza bitandukanye kugira ngo basi ndabe ko no ushobora kumirisa ibyo bintu mba ndiko ndasoma cyangwa mba ndiko ndumva narishize mu kibanza cya Pacifique Ninahazwe ndishira mu kibanza ciwanje nyine umulecteur asanzwe cyangwa nk'iki wawe ndaniyumvira nka muri wa son excellence urakora analize buriya je nasanze abantu twegwa gashakwe turegwa gashano bose sinarimye kugira n'ishinda narabivuze ko bino bintu
kubera ko ndashobora kurenga nkasanga nanje navuze amajambo yo batabereye kumbure kuri Pacifique ninahazwe je umuntu ndamugumiza ndamubahira agateka kiwe Imana bayaramuhaye mugabo kandi niyo rero nawe yaziyambuye ubundi uziyambuye ntawe uzimwambika Pacifique ninahazwe kumbure sinzi nimba yaranyuye akawa kakaba kari kamuhenze agaca kokera kuvuga ngo bakavuga ibyo avuga ni kuri yarashayishije akaba ataragakawa yanyoye kumbure nimbe yo yanyoye bya byatsi baha babasore muri 2015 bikaba yari umutwe ubwo nawe umva ko byama yari umutwe rero ni byiza mu byukuri tuze turaraba ubutumwa tugiye gutanga tuhaye turungika kwande bwumvirizwa nabandi nabangaye sibyo ubutumwa ngomba guha son excellence sikugira gutanga fashuma kandi aziko na Pacifique ninahazwe asanzwe azi uburyo yoganira na son excellence bavuye kumenya kanye n'icubahiro arazi ingene ubutumwa agomba kumushikiriza kugira ngo son excellence abwakire abone yuko ari ubutumwa bwanditswe n'umuntu w'umurundi w'umutima mu mutwe bimeze neza arazi inzira y'ubicishamo arazi inzira yo kubicishamo yego mugabo je veux bien son excellence arasoma social media arakurikirana social media ndabizi yego nawe ahora abyivugira nkabije ndazi ko yo yarabiravye gaca yitwengera aho ati umuntu kweri je ndabona umenga narigiye yikundira kwitwengera ya yarano nko mu gihugu nara kumufasha basi yego agasindira parojante bakaraba yuko ubwenge buticetse mugabo ko yahunze n'igihugu urumva ni bindi so ico ngiye kuvuga kindi ni giki franchement ubuhungiro ni bubi je narahunze nkiri muto ndabizi ndaganira n'abandi bari mu buhungiro magingo ayo ni bubi umuntu donc ubuhungiro buratuma umuntu d'abord akora ibyo atokoze kubera ko umwanya munini awumara yiyumvira ku buzima d'abord babayeho akiyumvira n'icyo tuma yohunguka donc kenshi rero dufate nk'akarongo kuri ba Pacifique n'abajya bahunganye za 2015 bituze ko bya insurrection bo mu mitwe baguma bakora amarobing biyumvisha ingene bogaruka mu Burundi CNDD-FDD itagitwara nivyo bafise mu mitwe kuko barazi yuko CNDD-FDD igitwara ntibizokunda ko bagaruka mu gihugu cy'u Burundi kiretse habonetse mu president azotanga ikigongo c'ikivunga cyangwa bagasimba bazi bakaje hasi bagaca bugufi ubutungane man urazi ubutungane carico bakaza bagahanirwa ivyaha aho bivuze neza hama baje guhanirwa ivyaha bakemera pene bagahanwa niyo n'indi voix rero nk'aba abadabo ntibigera biyumvisha yuko 2015 bakoze ikosa ntabyo batabara mu mitwe yabo ntibabona ko ari icyaha bakoze ntibabona yuko hari ikintu bononeye igihugu ntabyo babona bo baguma bibona yuko bijya barimwo byari byo bibereye kabone yuko banabesha yuko ari abene igihugu babyikoreye nibo babashutse n'abage mu mabaraba nibo babashutse abandi babicisha ibiyayura mutwe sibyo rero nk'abajya aho bari son excellence ntibamubonana icubahiro ciwe naco baramubonana donc bobo bibaza yuko ari mwenzabo ari nk'uko je nawe tuganira bya bintu by'ikijambo niko babyibaza bari bagira yuko son excellence hejuru y'imitwaro yikoreye Imana hari teka yamuteye kandi yamuhaye iryo teka iri muhanana icubahiro niyo mpamvu rero kuvuga yamuhe kuri son excellence bo babona ko ari ibintu bisanzwe mugabo nibazi yuko bariko baranyara mu guzuye cyane gose cyakigongo bagirira izamuwe yogira zovahe bamaze kuvyonga kare bakomeza kuvyonga kare bakavyonzeke baguma bisoba imbere nuko uruzi baragujuje baguma barose bamuriye ico kigongo covahe mu niyo mpamvu abarundi dukurikirana aba Pacifique ninahazwe aba bagenzi biwe bakagenda bonashaka nabacima Manda Moses
tugomba kubakurikirana avec prudence sivyo bameze nk'amakamera kenshi nkunda kuvuga yuko bakorera muri systeme ya shetani sivyo burya ku bantu bakuriye mu madini y'abaporoti hari ukuntu abaporoti kera bigisha shetani nabi bakabesha ngo shetani igikoko c'amahembe ngo nurugatanya ngo nuruki wirabura par contre nimba hari umuntu mwiza wa mbere ni shetani nibyo ngoma ndagusigurira sivyo shetani arashobora kuguha makado 100 sivyo mu makado 100 99 akaba ari amakado meza agakado kamwe gusa akaba ariko kabi gatuma yayandi 100 yose abimfabusa n'aba bagabo ni systeme bakoreramo bararondera inkuru za vrai bakazandika bagaca bagorekamo akantu gatoya gusa kaza kwandira za nkuru zose wowe rero bakurikirana uza kwisanga wabaye perdu yego kubera ko bobo kuri bo d'abord nabivuze neza ndabisubiriyemo bararondeye professionalisme mu kubesha nuko ararondera uburyo akubesha cyangwa se akunyomeka udafubita udakoresheje ubwenge udashishojeje yego sivyo niko bameze aba bantu rero tugomba kubirinda tubitondere batazoduta mu rudubi tutabizi nka burya butumwa bwiwe ndiko ndabwanye toujours Pacifique nazwe hari abarundi babone kumenga ibintu bisanzwe ngo umuntu ngo yifuza kuvana president ngo umuntu kweri ngo bapinge turabe president muco akabona kumenga byo kunda ntibikunda ntibikunda kabisa nta president w'igihugu cyari cyo cyose cyo mwisi ubutumwa nka burya yubaha agaciro ubutumwa nka burya nubwo umusazi yenyaguza ujya ntataniye n'umuntu agenda mwibarabara yambaye ubusa turetse na president yo mutwara asanzwe bajya bitwa banyumba na nyumba 10 mushobora kumuhangara mu buryo na nyumba atwara inzu 10 gusa tureka nyumba 10 n'umutwara nanje mazi imisi ndi ku ma social media uri kurambona mushobora kunyandikira kugira ngo bwana musesanguzi ngo ndagusabye ngo tuje kuri media nini ngo duharire duharira kubikije nawe duharira ibiki bishwe rero president numero 1 hajya rero bwana journaliste yararengereye mu byukuri kandi yaranataye n'indero yego yanataye n'indero ujya ntabwo ari umuco w'ikirundi ntihagire umuntu azokwitwaza kajya akantu kuvuga ngo abandi ntandero dufise oya nkuru nziza yapfuye abivuze yuko umujyambwa bumwe akitukisha yarabihinduye kabisa yandero rero yataye niwe nyine kivyaka yayitaye ni kuruhande rw'iyi abarundi twese murakoze cyane twivire ngaho kwa Pacifique twegere kumugwiza tunga mu ncamake yashoboye kwandika ndetse yashoboye no kuvuga ibintu babige bitandukanye biriko biravugwa cyane umugwiza tunga wo mu Rwanda yavuze ko abarundi bazobakurira amabarabara ndetse avugana n'abakongomani ko tuzoje hamwe mu gukubura amabarabara ndetse na dukorope n'amatwarete yabo sinzi iyo ntambwe bazoba bateye je nkavuga ati wogira icyo kivuze ko mu ncamake mu kurangiza ikiganiro mwamukoze iyo turiko tuvuga ibibera mu karere k'ibiyaga binini hariho abantu bamwe batubona nk'abasazi babona ko kumenga ibintu tuvuga nibyo twifondera none ni nkuru turema kugira ngo turemeshe abantu ariko siko bimeze uriya sindanamuvuga no mu izina kumbure ujya mu Nyarwanda bijya bintu yavuze d'abord ndashaka utahure yuko bifitanye isano n'intambara iri kirabera muri Kongo kabiri bifitanye isano nakujya kuntu tuguma tubona hariho abantu bahora bita abarundi basa nkaho bariko barasaba ubwene gihugu mu gihugu cy'u Rwanda gatatu birafitanye isano nakujya kuntu president w'u Rwanda amaze imisi ariko yaribwa ashaka gusotora intambara ku Burundi sibyo ntabwo ari ibintu yavugiye hajya gusa ni ibintu biri mu mitwe y'abanyarwanda ni ibintu si n'ibintu direct nkoresha iyi terme ni inyigisho bahabwa byo kwerekana babigisha yuko bagomba gukora ibishoboka bame bari hejuru y'abarundi ariko kandi izo nyigisho bahabwa bazifatira ku kuntu abarundi bamwe bamwe basa n'abaja gupagasa mu Rwanda mu gihe abanyarwanda bonyine ubwabo
basanzwe bazi ko atacu basumbye abarundi hasi niko tuhahuriza kandi sha n'abanyarwanda baza mu Burundi abanyarwanda hariho benshi baza nko kujya baje gukora ibikorwa nka kujya twebwe bakirikuna bamemimire n'abandi reka niho ngomba gushika sibyo niho ngomba gushika abanyarwanda ubwabo bonyine ubwabo barazi yuko ata bintu basumbye abarundi mugabo hariho abarundi baje gupagasa mu Rwanda yego none boreka kuvuga amajambo ya muhegute ese ubu twe twofatira ku banyarwanda bari kubakorera ibikorwa ngaha mu Burundi sibyo ndagora ubururu buri très simple genda muri avenue de la mission hari amashopa ngaha y'abanyarwanda kandi shabajya abantu bivugira n'ikinyarwanda gusa kuyiba genda avenue de la miti hari amashopa ngaha y'abanyarwanda urazi ko nari bwigenda byumvira ko ivyo biye mugabo twebwe abarundi ni easy ni bene wacu baje kurondera ubuzima abarongozi b'igihugu cyacu nta nyigisho mbi bashira mu barundi zo kubaboko nk'abajya abanyarwanda par contre warumva abarundi bamwe bidoga ngo leta yacu iha agaciro abanyamahanga cyane gusumba abarundi yego nitije tutanimfane kuri leta ariko menga ariko twakuze twigisha nibyo nyine ngo ndagomba kwereka wowe muhiri wanyu haje umushitsi witeka nibakwirukana mu cyumba tuwege byawe muri sala mushitse mu cyumba ninde wewe uciye ko ahita baguruka gishi iyo niko abarundi twigishijwe urukundo umuntu w'umushitsi kumwitwararika sivyo kutwigirisha twarabyigishijwe byaratubayemwo biturimwo donc umunyarwanda ari mu Burundi abayumva yuko yisanzuye mbere abanyarwanda benshi bari mu Burundi barisanzura cyane gusumba uko bisanzura bari mu Rwanda rero kibabaje n'igiki abarundi bariko baraja gukora iki mu Rwanda gukora amasho gukora iki amasho none baki amasho ayi tujya kuri kiriku bwa mbere kiriku ibiheretse kumara kugira ngo waravyumvise nivyo biriko biravugwa cyane ese nubwo bwa mbere bimubaye oya ahubwo ngira ni rya kabiri ni rya kabiri ega ni rya gatatu bizo mubako ni rya kane ni rya gatanu abanyarwanda donc ibi baratwereka mugabo dushaka kubona ama wese bavuga tuzoja kubakoropera najya nyene kiruko giye kuropa wese mimi mire yareka kuba amabarabara none aya ni bawuse nayi aya ni bawuse bavuga nayi ega bya bintu barizeri afete aba bariko babona uko kumenga n'ubusere bw'abarenzi mugabo ari mu Rwanda bamubona nk'umuntu wose bamubona nk'umwana w'icangazi no bamubona w'icangazi dayo bamubona nk'umuntu akuropa mawese hari iwabo mu Rwanda niko bamukompara nibyo ujya mu Nyarwanda ashatse kuvuga kumbere nuko jewe nyene muri karamano yanje ntazi gushira isoni ntazi no kuvuga amajambo kumbure yo kubura indero hari amaterme nari gukoresha nishu ujya mu Nyarwanda nane ari kuvuga kuri bakiri mugabo mva kumbosi siyo ndemanwa yanje siyo karemano yanje mugabo ndagomba ngira ikintu kimwe mvuze ndabo ku barundi bariko baraja gukubura amabarabara mu Rwanda no gukurupa amawese mu Rwanda notama nk'abami mimireye bamede bakiriku aho niho tumenyere baje gukurupa amawese mu Rwanda Nigeria sivyo yes Divine Light wowe urabazi benshi ku sivyo bundi iyo babarafise umugwi bahurikiyemo sina no kuvuga n'amazina barakuvuga ati abagize uyu mugwi sivyo icambere agomba gutora n'igiki kuja mu Rwanda si bibi no muri Amerika bandi turajaye kurondera ubuzima none pourquoi pas tujye kurondera ubuzima mu Rwanda mugabo nitumenye est-ce que ubuzima turiko turondera mu Rwanda turondera gute kayerema n'ubuzima turonderayo canke ni bindi bintu kuko urumva iyo aba bagenda gukuropa amawese bakabahemba ntiyagira ibindi bintu bakorayo ku izina ry'igihugu ntibyari bibi ikibi nuko kumbura bakuropa n'amawese ntibahembwe bagaca barondera ibindi bintu byo kwitira igihugu atari igihugu c'abarungitse jambo ndakubivuga son excellence yarugaye imipaka sivyo ku nzira zo hasi yarugaye imipaka yego
aratanga impamvu zitumye yugara imipaka. Le fait que son excellence yugara imipaka byakagomba kutubera ikintu. Son excellence ntabwo ari kubwira umurundi ngo ndababujije ntimuzosubire mu Rwanda negative. Mugabo kuba yarugara imipaka byakagomba kutubwira ikindi kintu. Je nakuzi wacu iyo umuvyeyi akora by'ikinyoro waca wibwira. Donc igitsura cyane kinyoro waca wibwira. Hari kintu wacu uvuga uti nashayishije na dekoni. Kanya baranjuje. Sibyo. Mugabo uyu munsi abantu dukuze siko tumeze. Umurongo soro sera uciye. Ego akajambo kanyuma mu kurangiza kumbure tuzobifatira umwanya tunajagura. Reka nibwire bano banyarwanda. Nibabandanye baducyoza na problem. Babituke. Kandi twe turabakunda. Nako tuzabaca barabara. Kandi turafise n'amatwarete. None bajya abanyarwanda barenga bari bakora ikibo. Katavuze icyo bari kubarakora. Bo ni byiza yuko twiga kubana nyakubana. Ego. Kuko nimba tuko turapropa amatwarete wabo. Nabo kumbure bari kwatwimbira amatwarete. Okay. Ajya amatwarete dukopeho n'abayindi wacu. Ajya amabara yabo dukubura bari kwayubaka ngahi wacu, bari kwayakora ngahi wacu. Rero umurundi n'umunyarwanda ntitwakagomba kwivanga muri zi conflict politique. Kubera yuko igihugu ni igihugu ntikizovaho forever. Izomara igihugu. Ego. Jewe nzopfa ujya nzopfa n'undi azopfa. So niyo mpamvu byakagombye kuba byiza abayobozi b'ibihugu byacu bafise ibyo bariko barapfa tubareke. N'abavyeyi burya nyine umuvyeyi bafise kundi kunabona ibintu. Ejo azohava hashikirwa uwundi. Rero ubundi ntashikirwa wewe warantunze agatoki uri umusivile nka jewe. Bonjera. Ego. Urumva ko ari akantu wambitsemo. Akantu wambitsemo. Ego. So turamenye rero mu Rwanda haro systeme bari kurakorera ko ya FPR Inkotanyi ho cyo mugo. Systeme ya FPR Inkotanyi ni systeme yo gushaka kwereka abanyarwanda yuko bari hayi. Barirengagiza yuko bari kubicwa n'inzara. Bakirengagiza yuko amavunja bishe. Bakirengagiza yuko abana babo bariko bigira munsi y'ibiti banyagira. Mugabe byose bakabifurira bakerekana yuko ari abantu bwo hejuru. Byo ntibyari bibereye. Ego. Twakagomba kubaho ubuzima turimo, ubuzima tubayeho. Twakagomba no kuvuga byoba bibabaje kubona wiyerekanye yuko uri umuntu wo hejuru hama ibihe kahugaragaza yuko utigeze uba n'umuntu akiriritse wamye umuntu wo hasi cyane. Byabaje cyane rwose. Ego. So nibaza yuko ntorondogotwa cyane mbere nko abivuze reka nshingirwa ko nike abantu badukurikirana kugira ngo nibasubira kunyizero kantumira tuzira kuyaga. Reka tubashimire cyane. Dushimire abantu bari kwadukurikirana muri rusangi bari mu Burundi bari mu bihugu bibanyi abari mu makungu bumva ikirundi mwese Imana ikomeze kubahezagira ingira tusubira mu kiganiro kizokurikira murakoze.